Ndikumagenge Madeleine w'imyaka 65 iburamwe imisi mike arasohotse iwe agiye kwinonora imitsi. Aratambuka ibyo twita marche mu gifaransa hama akagaruka kugira indi imyimenyerezo muhira imisi yose kuwa mbere ku mugoroba hamwe no kuwa gatatu no kuwa gatanu mu gitondo. Gukunda ikarashishi kwiwe kwatanguye ahejeje amashure mato mato atanguye ayisumbuye. Uko abarundi biyumvira umukobwa muri ico gihe agiye mu gisata c'ivyigwa byo kwinonora imitsi muri kaminuza YPS ntivyamubujije kukijamwo. Kuri byari bigoye muri ico gihe kuko najewe ngiheza amashure yisumbuye baravuga bati ugende muri EPS rero urumva ugazumva abandi bariko barakubarira ngo yo ngo hari ukagendayo ucucika umugabo ucumera nk'umugabo hanyuma nanje daraba urumva ntibavyemera ntibabifata neza cyo rero nanje ndaraba faculté njamwo hariyo nasabye ndayijamwo mugabo ndayigiyemwo kubera umukino nakina wa volleyball twaraza gukinira ngaha kuri campus Kamenge twamatuza gukiniraho hanyuma hariho umudwaye wa EPS yari kiringa hanyene kuri campus Kamenge acarambwira ngo mbega none wewe ngo ni woza ngaha muri EPS ngo tubise umukobwa umwe gusa. Uwo munsi arashima kuba yarumvirije ivyo watwara EPS ico gihe yamubwiye nguze kumusanga ngo nuze kumusanga ngo ntumwe ushobora kutemera none hama ndavyemera kubera n'uwo mukobwa twari dusanzwe twize mu ishuri rimwe muri secondaire ndavyemera baca bantegurira byose je bona sinye gusa guhindura faculty cabarinjiye gutyo rero hanyuma rero yego ndinjirayo rero kandi bijya byose bavuga mu matwi bavuga ngo bigenda uku ibyo byose nta na kimwe nibisanzwe yego ndashima Imana rero ko uyu munsi biramfasha kuko Kuma numva nyene ufise inkomezi yego. Aratera intege abandi bantu cane cane abakenyezi kwijukira kwinonora imitsi kuko bifasha vyinshi. Ndifuza yuko abandi bakenyezi babimenya bakamenya yuko imyimenyerezo so kuvuga ngo ni ibintu byo kwinezereza gusa ni ibintu byo kugira ngo ufate neza umubiri wawe ugumunonotse hanyuma kandi wirinde ingwara zimwe cyangwa umaze kuzigwara bigufashe ushobore kuzikira cyangwa kugira mitende yego kandi biraruhura mu mutwe ari umuntu wamurushe ari ibintu byinshi bishobora kuruhisha mu buzima muri ico gihe ni wagenda kugira imyimenyerezo biraheze bikakuruhura mu mutwe. Urugendo rwa Ndikumagenge Madeleine batazira amado mu kwinonora imitsi rurakomeye. Uwo mukenyezi yaramenyereje yongera arongora umugwi wa volleyball yakinyemwo akiri muto. Yaranajejwe amabanga ajanye n'ikarashishi y'abakenyezi mu runani rw'abanonotsi mu Burundi. Yarabaye kandi umunyamabanga mukuru wa komite y'igihugu iraba ivy'inkino z'abagendana ubumuga. Uwo munsi naho ari mu bagize umugwi w'abakenyezi n'inkino muri komite y'igihugu ijejwe ivy'inkino mpuzamakungu Seno. Iruhande y'ikarashishi mwomenya ko yabaye umushinga mateka serukira Bujumbura mu ntwaro mfata kibanza kuva mu 2001 gushika mu 2005 aho yaca afasha abandi bashinga mateka kwinonora imitsi ku munsi umwe mu ndwi babigeneye.